bakunzi bacu bakunzi b'urubuga M23 ndabaramutse ndabaye n'ikazi makino iganiro cacu cuno munsi w'igerekerezo ya 28 ukwezi n'ukwa gatanu no mwaka turimo 2025 ku munsi weje twarababwiye iza rya Joseph Kabila mu gisagara ca Goma ko rigiye kuzana impinduka zidasanzwe. Ubutuvugana Joseph Kabila aje gutanga ikiringo c'indwi zibiri yuko bazoba bamaze gushika muri Lubumbashi. Ibi biri mu makuru twabategura uno munsi mu buryo bwiramvuye, mbese tuvuye ngaho turaza gusimbira neza na neza muri Kamanyora aho ingabo za M23 canke RDF zikomeza kuhagwirana mu buryo bwinshi cyane, igitigiri kirenze, mbetse n'amakuru dufise yizewe bamaze kwashikana ibifaro bibiri canke amabrende abiri bagiye kwifashisha mu ma operation bagiye gukorera muri ubu buce. Turaza kugaruka ku makuru ya Joseph Kabila nyene aho agishika mu gisagara ca Goma yabanje asimbira ahasanzwe hari ishuri rya gisirikare canke amakambi ya gisirikare muri Rumangabo, abanza korera visite. Ibi navyo twaza gusanga mu buryo bwiramvuye, turabereye remicari gishoboye kumujana ndetse na target afise y'urugamba. Rero murabizi ko nabandumwe ndi kumwe n'umusesangozi kugira ngo adufashe tubashe gutahura ivyinshi bigiye bitandukanye cyane mu vyo mba navuze mu ntangamarake. Ariko mbere yuko ndamuha akazina karibu reka manzi ndamutse cyane n'ose dukurikirana, yaba ari muri Afrika muri rusangi, Amerike, Asia, Europe ndetse aho muherereye hose mu bice bine bigize isi, mumve yuko tubaramukije cyane. Bwana musesangozi ndakuramukije ndetse ndaguhe n'ikaze makino kiganiro cacu aho novuga ko tugiye kuyaga ibintu vyinshi kandi bikomeye. Ikaze rero kuri M23. Amahoro cyane bwana journaliste, uragize neza kumpa ikaze. Reka nanje ndakuramutse hama ngigwa ko ndamutse n'abadukurikiranye aho bari hose, nkuko bagira hadondagura imice baba bari mu badukurikirana. Ndabaramutse kabisa, ndabipfuriza yuko bokomeza kuroranirwa mu vyabo no mu babo, kandi batora gatebe baze tuganire muri kino kiganiro, batega amatwi. Jembe ndabita ko tuba turiko turaganira kuko baratwunganira mu ma commentaire, abandi nabo bakaduha ama audio tukaheza tukasangiza abandi cyane gose. So bona journaliste, kuri iki kintu watanguriye ko ngo Joseph Kabila yazanye impinduka aho ngo yatanze indwi zibiri gusa kugira ngo bakore ibishoboka izi nyeshamba za M23 zizobe zashitse i Lubumbashi. Yego, ibi koko arashobora kuba yabivuze yatanze n'amategeko yo kugira ngo bikunde bashobore gushika muri Lubumbashi. Ariko kandi ndabibutse yuko akananiye umugabo n'uwundi karamunanira. Kumbure Joseph Kabila yoba afise ibindi yishimirije, iyindi mikenyuro yiwe agomba gukoresha kugira ngo bikunde ashike kuri zindoto ziwe, ariko ntazi imikenyuro President Tshisekedi nawe afise kugira ngo akomeze kubananiza nkuko amazi imisi abikora. Iki ni kintu bona journaliste, kumbure President Sauta Kabila yoba yibajije yuko Uvira yababanye ugwenya, kumbure ko zoba intege nke za M23 canke se hoba habayemo kudashaka, wewe akavuga akababona yuko ari uruhwa gusa za kuvuza kugira ngo Uvira bace bayihonyoramwo nkuko bavyipfuza. Ariko narabivuze ibihitangabo byinshi, n'ubu ngoma ndabisubiremwo kugira ngo iyi Uvira izoje mu minwa ya M23 hakiriho FDN bihajya muri plaine najya hejuru mu misozi, ni FDN bizoba yatanze Uvira. Ibi narabivuze mentwa n'ubu ndabisubiyemo kubera yuko iyi FDNB imikenyuro yose yahajya muri plaine baramaze kuyimetra barayifise, ni yahajya hejuru muri plateau. Kuko abantu ntibibaze ngo FDNB yagiye yo
mu kwa mbere cyangwa ngo yagiyeyo kubera ko izi ntambara za M23 zitanguye. Iyi FDNB yagiye muri Congo kuva aho Red Tabara igaragariye ke muri Congo. Niho yasabye leta ya Congo yuko yoja gutuza iyi migwi yiterabwoba pardon iyi Red Tabara. Iyi rero leta ya Congo imaze kubona ingene FDNB iriko iraneantisa Red Tabara, niho baciye basaba ko bo bafasha ahubwo no gutuza iyindi migwi yiterabwoba iri muri Congo. Bivuze ngo rero kuba FDNB Uvira hajya ni mu Burundi, hajya ni mu Burundi kuko barahafrika bahabaye imyaka itari mike, none Red Tabara yagiye hajya ryari? Si nyuma voilà ni nyuma 2015 bakubite kudetikanga baca bajaho 2016. Bivuze ngo FDNB 2016 nayo iri muri Congo, aha muri Uvira, muri ho plateau bariko barabindana ni Red Tabara. Rero kwibaza yuko ahantu umuntu abaye imyaka 9 kari 10 ko wowe upfa kumunyeganyiza uko ngo urahamwirukanye ntibikunda. Barahafite ama defense akomeye cyane. Bisigura yuko nyamba bahamaze igihe imyaka n'imyaka, bisigura yuko FDNB ihangiro ryaririye. Iki nakivuze FDNB bagiye muri Congo kurondera Red Tabara bababurizemwo, nukuvuga imigabo n'imigambi bayiburizemwo. Urubanza rumwe ruca ruvyara imanza. Yes. Erega Barundi nta kibazo bafitanye na M23. Wapi? Abarundi nta kibazo na kimwe bafitanye na M23, kandi na M23 nta kibazo ifitanye n'abarundi. Abarundi bafitanye ikibazo na Red Tabara. Iyi M23 nayo ifitanye ikibazo na FRDC. Mugabo ivyo bintu mba numva ntarisire navyo. Uvuze yuko abarundi atakibazo bafitanye na Red Tabara. No na M23 plutôt. Mugabo mu gihe tuzi yuko iyi Red Tabara ikorana na M23, wodusigurira gute ko atakibazo bafitanye kandi barihuje? Iki rero nico ngoma ndagusigurire. Navuze nti abarundi FDNB muri Congo nta kibazo bafitanye n'iyi M23. Bagiyeyo guhiga Red Tabara. Iyi M23 nta kibazo ifitanye na FDNB, igifitanye na FRDC. Mugabo rero mu gihe M23 yahisemwo eka ndabite guhamaki canke kunyegeza iyi Red Tabara, urumva yuko iyi FDNB kurondera Red Tabara biba ngombwa yuko ibakura mu maboko ya M23. Rero M23 yanse kubarekurika gumanyegeza, abarundi barabasaturana baca babarasira hamwe. Ariko bwana musasangozi ntunjaniranye kabisa ngaho hantu. Uvuze yuko iyi M23 atakibazo ifitaniye n'ingabo zo Burundi. Mugabo mu gihe tuzi yuko uvuze ukongera ukavuga yuko iyi FRDC ari ifitaniye ikibazo na M23. Mugabo nta musi numwe M23 irigera itunga toki FRDC yuko ari iri kirababera intambamye, birigwa baravuga yuko ari ingabo z'ubundi. Aha rero ngoma nabigusigurire neza kugira ngo bitahure. None nk'ubu iyi M23 yo kumvikana na FRDC fatire cya Congo, ikibazo kikava mu nzira. Wibaza yuko abarundi baca bava muri Congo rero tabare ikiri hariya cyangwa iyi FRDC ni izina gusa? Ico ndakiza ko mukandi kanya twavuze igisirikare ca Congo muri rusange, apana kijya ca Kabila, igisirikare ca Congo ubu cyo kumvikana na M23. Hama nimba M23 yovaho cyangwa nimba bohuza ibisirikare ntabyonzi, wibaza yuko iyi FDNB yo kiva muri Congo Red Tabara kiri hariya? Ntibikunda. So bivuze ngo rero abarundi kuba bari muri Congo ntibagiye kubera M23, bagiye kubera Red Tabara. Hama leta ya Congo cyo basaba kubafasha gutuza indi migwi yiterabwoba. Ni nkuko nawe nk'ubu uvuga uti jewe journaliste ngiye kugira umugwi wanje w'abarobera hajya muri Congo, FDN birakurasa none n'uri umugwi w'iterabwoba muri Congo kandi bagije kugwanya iyo migwi. Erega Red Tabara yonyene hariho na FNL yanza bampema iri muri Congo, bahuye na FDN bararasana
kuko bari mu migwi y'iterabwoba iri muri kajya karere. So aha rero uyu Kabila kumbure yoba yibaza ko iyi FDNB baba bagiye muri Congo ejo canke hirya y'ejo baba batazi bujya buce kumbura kibaza yuko abasirikare biwe ari bo baba bahametiriza cyane gose. Ariko nyamba uvuze yuko iyi FDNB yagiye muri Congo kugwanya rw'intambara baba bagiye Kabila ari wagitwara Congo arabazi. Kabila ubu kisedamaze ko siza yes amaze ko siza. Kabila yavuyeyo 2018 yes. FDNB yashitseyo 2016 yes. bisigure ko Kabila bazi arabazi cyane gose. Niyo mpamvu kuba barananiriwe ngaha arazi umuzi wabyo arazi impamvu iki rero ngomba ndagihuza niki wavuze bona journaliste yuko habaye sevre alerte kumbuga ngurukana bumenyi zitandukanye aho byavuzwe yuko ibifaro bibiri byagaragaye kuri antenne ya Vodacom muri Kamanyora bisa nkaho biriko byerekeza muri Katogota. Ibi bifaro bibiri nkuko byavuzwe byari biherekejwe n'ingabo zo mu bihugu bitandukanye. Hariho n'ingabo numvise ko ziri muri Congo uyu munsi ntarinzi zo muri Namibia. Izi sinari nzi yuko ziri muri Congo. Nukuvuga bavuga ko hariho igisirikare ca Namibia, Sud Sudan, Ubuganda hamwe n'u Rwanda. Kenya nta numvise muzo bavuze zoba ziriko zigenda ziherekeje biriya bifaro bibiri byagaragaye muri Kamanyora. Ariko kandi bakavuga yuko ngo commandement ngo ifise Abaganda, umutekinisiye w'intambara ngo numuganda. Rero uko numvise ubutumwa bariko baralerta babwira aba wazarendo na FDNB eka na FARDC kugira ngo babe magabo kuko igitero sindamusiga kiriko kiregererwa gutegwa cyaje gutegurwa ahubwo kiriko kirabasugereza. Ibi rero bona journaliste novuga yuko atabwo banamba biteranye ntabwo banamba biteranye kuko ubwa mbere batanze iminsi 2 hari mu kwa mbere mba nihenze biraswata biranka bongerako indwi imwe biranka bongerako amasaha 28 biranka 48 biranka mu nyuma bongera iyindi ndwi ubu rero bageze ku ndwi 2. Ibi byose bimaze gutwara amezi arenga 4 bagikirikimba aha muri kugira ngo barabe ko bashobora gufata iyuvira. So rero je nobwinomesha abumvise buno butumwa yuko hoba hariho ibifaro bibiri biko byerekeza Kamanyora. Ubwa mbere nuko ibi atabwoba namba biteye ku ngabo z'u Burundi hamwe n'abawazarendo na FARDC basanzwe bafise defense hajya muri Kamanyora muri Katogota Kamanyora kubera yuko ivyo bamaze guhura navyo wanashaka binaremere gusumba ibi ni byinshi. Aha tubibutsa abadukurikirana yuko hejuru muri ho plateau basa n'abamaze gukubura basa n'abamaze gukubura kuko muri ho plateau twigwaneho yararegeye mu kirundo babongo yabaye igisogosogo barayiregeje kabisa. Bivuze ngo rero inguvu nyinshi bagomba guca bazigarukana aha muri Katogota Kamanyora kugira ngo naho babaregeze kabisa bikunde babasubiza inyuma cyane gose. Bwana musasangozi ndagusubiza inyuma gato uvuze yuko ibi bifaro byerekeje muri Kamanyora bija Katogota ko atabwo wabiteye ku ngabo z'ubundi na wazarendo bugiye tuzi yuko ibifaro ari bivyuma ibomba biri kure cyane. Mbega ni ikihe kintu cyo bagitumye uvuga yuko atabwo wabiteye ingabo z'ubundi canke abo wazarendo? Bona journaliste ndabona kino kiganiro two kigira kirekire cyane ngiye ndavyishura byose. Reka tucishe muri make kumbure tuze gutegura ikindi kiganiro cihariye kuko aho ucushaka kunkwegera muri byinshi. Icambere no kubwira nuko FDNB nayo irafise ibifaro muri Congo. Ndakwibutse kandi yuko FARDC ikoresha drone na Sukhoi. None ivyo byotera ubwoba gute? Ariko navyo tuko turabona muri no miseye ko baraduza ama drone n'amasuko. Abawazare ndobo ku makuru yabo numvise bavuga bati ivyo bifaro ni ivyo batuzaniye
bo bibaza yuko ari byo baje kuturasisha ahubwo ivyo nivyo batuzaniye nibarindire kwanza tubacanira umuriro kabisa tubacanira umuriro uzoraba ko n'abadereva bavyo batavamwe biruka babidusigira ngaho abandi nabo bati ahubwo nibabyegeze tukeke ico tubikorera tubiha umuriro tubiturire so rero igituma mvuze ko bidateye ubwoba bwana journaliste nuko izi ngabo nyenizi usibye Namibia yasubira abakenya izi nyenizi zaraje muri Katogota zinjiye ari vendredi dimanche zari zatashe abatapfuye abandi usibye ko bamwe babatanye mu bimodoka bapfuye bakabinjirana bagaca mu Rwanda abandi barayamanitse barasubira inyuma aba rero kubona bagarutse kumbure ngira ngo bo bati bakanyerega na bino bifaro bo bazanye sinzi nimba bibaza ko bazo kunyegeza inyuma bino bifaro kugira ngo amasaso ntabafate igifaro sikini n'abantu benshi conyegeze nivyo ndiko ndakubwira rero yuko ibi ku barundi bagwanye n'abashababu muri za Somalia ku barundi bahanganye n'imigwi iterabwo bitandukanye mu bihugu bitandukanye sinabaza yuko ibi biteye ubwoba ibi ni ibintu bito cyane gose mbere novuga ko no kwa tunabivuze tunabahaye na promotion ahubwo tunabahaye na promotion yo kumvikanisha yuko bazinye ibigwanisho bikomeye mugabo ibi ni ibintu bito cyane gose kuba wazarendo kuko bari decide ubu si bya bindi abawazarendo barasa uduposition biruka no baratezo gatekana abo twaganiriye muri iyo ndwi muri iyi minsi bambwira ngo twatanze agahembwe muri Katogota na Kamanyora nimwe baze ngo twahagaritse intambara twatanze agahengwe turiko turisuganya dukeneye ko tuzokora operation imwe na rimwe Katogota na Kamanyora tuhatabirira umwanya umwe hama nimba tuhafata tuhagumye nimba dukubitwa batwomore mugabo turiko turipanga muri Katogota kumbure rero ushobora gusanga n'izi ngabo zaje ku ruhande rwa M23 zumvise amakuru ya wazarendo cyane gose ukavuga ati reka tuje kuranforsa tugira defense cyane ntaho ugasanga baje nyene kabisa kugira kuraba ko bo kwinjira za ruvunge ba traverse Uvira mugabo mwana wa mama hazoca wambaye biracagoranye nka hamwe bo baje ngo baje kugira ngo babandanye kuri intuzenya kuri iyi tronso binjire Uvira baciye ikatogota Kamanyora ndakubwiye hazoca uwambaye cyane gose kuko FDNB yatubitse kabisa ziraguma wazarendo niko kuko ni FARDC bana musisanguzi twibandanirize na cyane ku mpamvu yatumye Kabila agendera ino kambi ya Rumangabo kuko hari byinshi bisobanuye kabisa turashaka kubibwira abakunzi ba B4 Plus basanzwe badukurikirana kumbure barashobora kuba babiha uburemere buto kumbe navyo ari ibintu biremereye cyane yego so bwana journaliste amakuru dufise ku biganiro uyu Kabila ariko arakorana n'abasanzwe bari ku rubuga rw'intambara ku ruhande rwa M23 ari bona kuvuga aratubwira yuko basa n'abariko bashaka guhuza intumbero no kuvuga bicare bose ariko basinyira ku mugozi umwe bariko bararasa umwami umwe rero impamvu ya mbere bisigura yuko hari utuntu badahuriza ko hava bo hariho target ntiyari imwe no target irashobora kuba ari imwe mugabo gasanga umuntu ari ku rubuga rw'intambara uwe kubera ko ari muri pratique arusoma akabona yuko ibintu bijya baba bafise mu mpapuro nibiki bidapasa rero ujye tabari ku rubuga rw'intambara uwe ntabwo amutahura kuko atabahari rero bari muri reka ndabite ko bari muri attente bariko bashaka guhuza ivyumviro kumbure barase ku ntego imwe bose bariko barabitahura so impamvu rero ya mbere nyamukuru uyu Kabila yamutumye aja directement mu kambi y'Irumangabo kuraba aho basanzwe bakorera imyimenyerezo ya gisirikare aba M23 icambere nico navuze nuko bagomba kumvisha abagwanyi babo yuko bisa nkaho ibintu bigiye guhinduka ibintu byahindutse urabizi nabona journaliste yuko iyo kizigenza umukuru w'igihugu
agendeye ingabo ego burya bafise ubutumwa buhambaye cyane gose ubundi yoshoboye kurungikana chef d'état major mugabo arinze shikira ku rubuga haba hariho ubutumwa buhambaye cyane gose bagiye kubashikiriza so aha rero ndavuga Kabila yaratwaye ubutumwa bwo kumvisha aba M23 abari muri formation n'abandi yuko iby'ibiganiro batagomba kubiharurako batagomba kubita ku mwanya ahubwo bobo bagomba ahubwo gukarisha imipanga koza inkoho no gukora amakarashishi akwiye kugira ngo bashobore kuja ku rugamba aha Kabila yaraje kubabwira yuko iby'ibiganiro ari bihenda abana ko bobo bagomba kubandanya barasa mpaka bakureho ubutegetsi bwa Tshisekedi yes aha rero ndakubwira yuko nkuko nabisomye ku kindi gitangazamakuru aya namakuru nakuye ku gitangazamakuru kindi aho bivuga ko uyu Kabila hamwe na Nanga bo bifuza kugwana mpaka bamukuyeho Tshisekedi ibi ni ibyifuzo vya Kabila hamwe na Nanga ariko Bertrand Bisimwa we hamwe na Makenga bo bifuza ko bogumana ibice bamaze kwigarurira kuvuga bokora ibishoboka bujya buce bakabugumya canke naho bagasaba ko hobaho ibiganiro bizobaha inguvu n'ubushobozi bwo kuguma ndavuga inguvu n'ubushobozi mu bya gisirikare ariko byo kuguma bashobora kuguma bakurikirana bujya buce bamaze kwifatira aha rero bona journaliste urumva yuko hariho ivyimviro bija gusa ariko bitandukanye bamwe bati dutegeza kugwana mpaka dukureho Kinshasa abandi bati twe turabona yuko Kinshasa twamaze kuruha ntituzohashika uraba abavuze ivyo n'aba operateur nibo bari ku rugamba chef d'état major n'aba operateur batireka dukora inguvu basi turabe yuko bino bice tumaze gufata tubigumemwo canke naho dufavorize ibiganiro mugabo ku buryo biza biri en faveur yacu yuko tugumana mu vya gisirikare dukontrola bino bice tumaze kwigarurira so aha rero aha niho rero imigwi ikunda gusambukira bona journaliste imigwi cyane ibeni y'abaroberi kudahuriza kuri kimwe umwe ati je ndi kuri iki undi ati ndi kuri iki aha cyatangura kwitana yuko bamwe batanguye guhengama batanguye kujya amafaranga y'umwansi kugira ngo bahindure nako intumbero zimwe n'izindi kumbure usanga batanguye kurasana guhana amasumu ibi rero nuko byama byagenze mu mihari myinshi yitwaje ibigwanisho so intumbero rero nkuko nabikubwiye bona journaliste nyamukuru hajya rero Kabila yaragiye irumangabo kugira ngo bumvishe neza abagwanyi yuko intumbero ari yuko bagomba kuguma barasa gushika bakuyeho ubutegetsi bwa Kinshasa simwe vya Nord Kivu na Sud Kivu bahinduye no batanguye urugamba bafise intumbero ya balkanization kuvuga bareme agahugu kabo muri Congo mugabo rero kumbure Tshisekedi nako pardon Kabila we yazanye ayandi maraso mashasha n'indi ntumbero kugira ngo barabe yuko bashobora gukora ubutegetsi bwa Kinshasa hari ibintu bihambaye rero uyu Kabila yaciye prometa bana ba M23 kugira ngo abereke yuko bishoboka yarababwiye yuko ibyankenerwa byose azobibazwa ibyankenerwa byose azobihagararira acangira ababwira andi majambo novuga akomeye cyane aho yababwiye yuko ngo azosaba abakongomani bose bamwemera kuza kwihuza n'uyu muhari ya M23 kugira ngo bashobore kugwiza inguvu ucamumva ko bona journaliste ari décider kabisa nkamwe ibintu yoshobora kubikora urumva ko Congo izoba igomba ije novuga mu bihe by'icura burindi kuko urumva bamwe bagiye kwa Tshisekedi abandi bakaja kwa Kabila hazoba hagomba habeho intambara
nuvuga iremereye cyane kandi n'inyuma y'iyi ntambara ibyo bigomba kuba bizogorana cyane yuko abenegihugu ba Congo badusubira no kubana neza cyane gose bwana Musanguzi asante sana ariko imbere ko turangiza ikiganiro cacu bwana Musanguzi uyu Kabila n'umuntu akomeye cyane muri gihugu ca Congo yatwaye imyaka 18 arafisi icobaye catumye ashikiriza bino bintu mbega we nk'umusanguzi bivanye n'izina Kabila se canke icobaye rafise mu gihugu ca Congo ibi bintu abantu babitahure mwiki baboneye ko afise target yi bwana journaliste nakubwiye ko kino kiganiro dava tukigira kirekire oya inyishu ngomba ndaguhe nibaze ko iza gufata umwanya muremure kandi ndayiguha kuko n'abantu barakeneye kubimenya so journaliste ku ntwaro ya Kabila nta musi numwe higeze havugwa yuko agomba gukwitwa kudeta sinzi ko wowe waravyumvise Kabila yatwaye manda ziwe zose araziheza ashikiriza Tshisekedi mu mahoro n'umutekano yari yakoze ikintu novuga c'akarorero muri Afrika ibi ntabyo tumenyereye muri Afrika aho umuperezida atsindwa ku nzira y'amatora akabisa neza ibi ntabyo tumenyereye yari yakoze ikintu c'amateka so kubona rero uyu munsi yagarutse kurema ikiroberi bivuze ngo burya ntiyari yamuhaye ngo nuko yatsinzwe n'amatora hariho ikindi kintu coba cyari cyatumye amuhereza aharonca ngaruka kandi tuje muri region y'ibiyaga tuje mu karere k'ibiyaga binini bwana journaliste muri kano karere kacu jewe ndakubaze nawe mbere yuko mbandanya umbwire aba president uzi bayoboye dushaka duhere ubuvuba ata tentative ya kudeta ibayeko duhere mu Burundi nkurunze ntiyakubise kudeta iranka never ntibakora munaniza ntibyanse baragerageje biranga tugende mu Rwanda Kagame yabaye imyaka ingahe 30 hari kudeta urumva nta nimwe wapi tugende Tanzania hose Magufuli ntibamugandaguye burya baza ko uyu Suluhu atwaye neza yidegembya wabonye yuko ivyo u Rwanda ruriko rurakorera Congo Kenya nayo yatanguye kubikorera Tanzania sinzi uri kurakurikirana ya makuru voilà so bivuze ngo rero hariho akagwi k'abantu katigera gatanga gahembwe mu karere mu gihe atari ko kayoboye raba Tshisekedi manda yiwe ya mbere yarayitwaye mu ntango neza agiye kuyirangiza niho haciye hatangura imidugararo no mu kwiyamamaza Tshisekedi yiyamamaza avuga yuko nibamutora azorasa u Rwanda kuko yari yamaze kubona neza yuko u Rwanda arigo ruri nyirabayazana muri Congo arigo ruko rurarema ibi nabiriya so rero ikiriko kiratuma Tshisekedi nako Kabila atariko aravuga rumwe na Tshisekedi ikiriko kiramutuma icana mutumye akuza kurema uyu mugi w'abaroberi icambere ni nambu y'ubutegetsi iki ni cambere ica kabiri naco kumbure bashebuja iyo mvuze bashebuja wumve uwa mbere direct ni Kagame abakabiri n'abazungu bashebuja bavuze ati we rero wahavuye hataragera tugomba twagusubize niwitegure tugomba twagusubize kubera yuko ujya hari ntabwo ariko aradukorera nkuko tubishaka aha wibuke yuko abanyene ba Kabila niba bamukuye mu butu akagatsiko kabo babanje kwica Habyarimana hamba mukura mu butu bahashira Kabila père Kabila père hamaze kwashika araraba avuga ati no sinuwe mukira abakongomani ndi umukongomani baca bavuga ati we twagushize rero uci uduhinduka nawe baca baramukura abanyene si umuhungu wiwe Kabila Joseph n'umunyarwanda ibihe tangabo jana kwijana ni nkuko wocumbwira ngo Kabarebe ngo n'umukongomani none ntiyabashe chef d'état major muri Congo Kabarebe yes yongera chef d'état major mu Rwanda none n'umukongomani na Kabila n'umunyarwanda ibice ijana kwijana city vebye no ashaka yuko nzoza na proof
duzokora ikiganiro kuri Kabila ndabereke ivyemezo vyuko ari umunyarwanda ndabifise ujya yari muri Scott ya Kagame yari mu gadokoro wa Kagame na ntuzenya n'uyu yahoze chef d'état major w'u Rwanda nyene yes bivuze ngo bona journaliste ya systeme yabo yamubwiye Kabila yuko igombe hamusubize aha niturondire gauche droite Tshisekedi ni ya Samara aza kwisanga inyuma y'igihugu ca Congo canke bamwice kuko bo niko bakora batakwishe barakwangaza aha rero niyo mpamvu ejo nasemeye muri cya kiganiro ndavuga ati aha Tshisekedi natiyambaza Uburusiya n'ibindi bihugu rutura uyu yagiye kabisa kuko abanyamerika abazungu bakujya baguhuhwa ni nk'imbeba akujya guhuhwa kugira ngo ntubabare kumbe uza kwisanuka watarutse wagiye yes kumva rero uyu Kabila yubahuka akavuga yuko mu ndwi zibiri azo amaze gushika za Lubumbashi afise izindi nguvu yishimiriza ibi ntawo bideha haraho mwabonye abarobere bagira indege mu ciye gihugu nta na hamwe honyene abarobere bagira ibifaro amabrende nta na hamwe abarobere usanga bafise systeme nkazya M23 ikoresha batanga ikiringo cyo gufata voilà so ibi rero nibidusamaze kanini ukuri nuko abapatro b'u Rwanda abazungu abanyamerika Union Européenne bamuhimbye Tshisekedi ariko arabangamira inyungu zabo bakeneye kwasubiza Kabila mugabo rero na Kabila karaba nabi araza guhereza mu gasho canke nawe bimuhitana kuko urucira mu kaso rugatana nyoka biturabize mu Kirundi kandi noneho iyi ntambara uyigwanye nabi iraguhitana ibi niko bimeze nibaza yuko ikibazo cawe ndacishuye bona journaliste reka ndagushimire cyane kwa kino kiganiro ciza ushoboye gushikiriza abakunzi ba B4+. Yes kandi ndagushimire bona journaliste kuri uyu mwanya tuganiriye reka ndanabashimye n'abadukurikiranye mbere ndabike banure kumbure turaza kongera mu bindi biganiro byacu byo hanyuma cyane gose kananje ndabike banure nizere yuko mwe twanyuma kino kiganiro tunga kubana mu bindi biganiro cyane ku biri ku mirongo y'urugamba bye bye.